ndagusavye ahaci wawe ahace aca bomora vya bindi shetani yubaka aca sambura. Ninda yifuza ko ahaca, ninda yifuza ko yohaca na woba waribagiye ko hari umukunzi agukunda kurusha abandi bose? woba wari uzi ko hari umukunzi mwiza atabara? kaze mu kiganiro ibuka ibyiza Imana yakoze, wiyumvire ubuhirwe bwo kugendana na Yesu Kristo. Mukunzi w'ibiganiro vya radio ubutumwa bw'amahoro, ndaguhaye mwiriwe sangwe ikaze mu biganiro vya radio ubutumwa bw'amahoro, na cyane cyane muri iki kiganiro ibuka ibyiza Imana yakoze. Ikiganiro ibuka ibyiza Imana yakoze cy'umunsi wagitunganirijwe nanje Salvatore niyo nizigiye, tukaza kugaruka ku ntahe n'amashimwe vyatanzwe mu ntango z'uyu mwaka. Turaza kumva intahe yo gushima Imana yashikirijwe n'abapastori babiri. Turatangura na pastori ndi ku Masabo Salvatore mu ishinga rya Pantekote Bujumbura, guhaye kaze ngo uhezagiranwe natwe mu vy'Imana igenda ikorera abayizigira. Kuturinda waraturinze mana warakoze kuturinda. Kuturinda waraturinze mana warakoze kuturinda. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Kandi ndabifurije umwaka mwiza wa 2022 mu izina rya Yesu. Zaburi ya 50 ku murongo wa 15. Murahazi benshi ku mutwe havuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha iki? Icyubahiro. Turamaze kumva amashimwe yatanguye, nanjye numvise mu mutima noshima Imana ku byinshi yankoreye, mugo nkabivuga mu ncamake. Ndatangurira gushima Imana kubw'ibikorwa Imana yampaye kuyikorera. Nakijijwe 82, mbatizwa 86, kuko abenshi intahe y'umuntu usanga batayizi. Uko niko vyagenze. 86 nyene, uwo mwaka nyene mbatizwa ni wo mwaka Imana ikintuma kuyikorera igikorwa cyo mu bitaro. Nejo namye kugikora, Imana nihabwa icyubahiro. Urumva rero ko guhera 86 kugeza n'uno munsi ndacariyo. Kandi ubu rero Imana yaranatwaguriye, baranaduhaye naho dusengera. Hariya kuri Warakoze turasengerayo ku munsi wa gatanu, no muri semuseka turasengerayo ku munsi wa gatatu. Imana yagiye igikuza n'abarongoye ibitaro, abungere badufashije bacha baraturonsa umwanya wo kuvuga ubutumwa, aho abagwayi baronka badusanga n'abagwaza n'abakora kwa muganga. Igikorwa cyaragutse, Imana nihabwa icyubahiro. Ico nico mu bitaro. Ndavuga n'igikorwa cyo mu mashuri. 87 haheze umwaka umwe mbatijwe, Imana yakintuma mu gikorwa cyo muri kaminuza. Guhera 88 naho Imana ikindurika gukora igikorwa cyo mu mashuri yisumbuye. Nagomba shima Imana kuri rigenekerezo, kuko ivyo bikorwa byarashishikaye. Imana nihabwa icyubahiro. Ivyo rero nta wundi yari kubidushoboza atari Imana, kandi byashishikaye kwaguka bigera kure. Kubw'iyo mpamvu rero kuva iyo myaka yose natanguye gukora ico gikorwa c'Imana, kugeza n'ubu nkigishishikara, kandi nashishikaye kubona ukugira neza kw'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Ivyo rero tubivuga mu ncamake,
ariko ivyo yadukoreye muri ico gihe biragutse cyane. Hari n'ikindi gikorwa kigira gatatu abo tugisangiye barakizi, ni ca kindi c'amasengesho ku munsi wa mbere. Ico naco twagitanguye 93 nuno munsi kiracashishikara. Imana nihabwe icubahiro. Ikindi noshimira Imana n'ivyo Imana yadukoreye mu muryango iwacu. Mpereye kuri jewe nyene, Imana yarankijije ingwara ikomeye cyane. Mu mwaka wahera wa 2020 narafashwe n'icago c'ingwara, kandi ubuzima bwanje narimbayeho ntagwara. Uretse uwo mwaka wa 2020 niho natangura guterwa serumu, niho natangura kuja mu bitaro. Ni umwaka rero wambonekeye ugumye, ariko ntacyo vyantwaye, Uhoraho yaraserutse. Nafashwe n'ingwara y'umutima, hanyuma rero ngiye ku baganga baramvura, mugo barambarira ko ico baciza ari uko noja kugeragereza hanze, kandi baca bambwira ko nkwiye kuja kure mu gihugu ca Canada. Kubera nari mfise visa, ca ndarondera ngene nogenda, ariko umunsi umwe ndyamye mw'ijoro nza mbona Imana ingendeye iranyereka neza yuko inyuguruye imiryango yo kuja kuvurirwa muri Canada. Nshitseyo baca barambaga, mugabo maze guterwa n'ico cago nagoma nshimire imbere y'ishengero, nshimire umwungere uko naciye nza ndamubwira amageragezwa nagize, ndamubwira ko nagwaye ingwara ikomeye cyane, ndamusaba aransengera. Amasengesho yansenge Imana yarayishuye. Imana nihabwe icubahiro kandi nimumpezagirire. Naciye ngenda muri Canada, kandi nagiyeyo mu gihe kigoye, mu gihe iyi ngwara yuzuye isi yose, yari yamaze no kugara n'imbibe. Vyari bigoye kuva mu gihugu nguje mu kindi, na cyane cyane kuva muri Afrika ukaja muri ivyo bihugu, ariko Imana yuguruye ntawugara. Mw'ijoro sinziriye nabonye inyeretse yuko inyugururiye, kandi yuko ngiye kuvurirwayo, kandi uko vyaciye bigenda. Ndibuka rero umunsi umwe nashitse kwa muganga nk'uno munsi, baca bashira mu bitaro, baca baprograma kuzombaga ejo, baca barambaga ejo. Hirya y'ejo nca ndava mu bitaro, kandi nca ndakira. Imana nihabwe icubahiro. Ivyo rero ndabishimiye Imana imbere y'ishengero, kuko mu mpera z'uku kwa 11 niho umwaka wari uheze. Nibuka ko umwaka uheze Imana inyongeye iminsi yo kubaho, none nanje numvise mu mutima ntobura kutayishimira, iragahezagirwa. Ikindi ca gatatu navuga, mu muryango twarabonye kugira neza kw'Imana muri iyi myaka 2 iheze. Muri iyi myaka 2 iheze mu muryango iwacu twaronse abakwe 2 n'umwuzukuru. Imana nihabwe icubahiro. Imana ishimwe. Muri iyi myaka 2 iheze urumva ko Imana yaduhezagiye. Kubw'iyo mpamvu rero ivyo navyo ndabishimiye Imana muri rusange. Ca gatatu noshima niki umwungere yamaze kukivuga, ariko aranasenga yakivuze, ukungene Imana yatugiriye neza muri kino gihugu cacu, ikabikora uko yabikoze. Ariko cyane cyane ngo ngomba vuga iki kimwe, kubona imiryango y'urusengero icuguriye kugeza n'ubu bugoro riganda. Dushimira Imana. Hari ijambo Samweli yavuze, yaravuze ijambo abafilisitiya bari bateye Abisirayeli, aca aravuga ijambo rikomeye ngo acashinga ibuye ahantu, aca araryita izina, aravuga ngo wabuye ndakwise izina witwa Ebenezeri. Bisobanurwa ngo kugeza n'ubu Uhoraho agize gute? Aradutabara. Kubera Uhoraho akidutabaye aragahezagirwa. Ico norangirizako, ngomba ndangirize kw'iri jambo nagomba mpishengero. Zaburi ya 65. Imana yarampaye ijambo ry'uyu mwaka, nawe ngomba ndariguhe mu izina rya Yesu, kandi uryakire. Ufise n'agakarama ryandike. Mbere nagomba ndakwifurize ngo iri jambo nivyagushobokera ukabihambya, uze wame urisoma iminsi yose muri uyu mwaka. Ihe numva impamvu. Zaburi ya 65 ku murongo wa 11 havuga ngo wambikiki umwaka kugira gute? Kugira neza kwawe nk'igitsibo
tube turagarukiriza hajya ngo imana irashobora kwambika umwaka. Kugira umuvyeyi yambika umwana, imana irashobora kwambika umwaka. Hanyuma rero mwumvise iki wambika, ngo iwambika ukugira neza. Wumva utakwiye kuryandika none, ngomba nakubwira ikintu kimwe. Imana ikuntabarire uyu mwaka uko iminsi ingana, uzosange umunsi wose imana yawambise ukugira neza iwawe. Ninda vyakiriye, murandabira ko hari utavyakiriye. Amen, amen. Ize yambike ukugira neza kwayo iwawe, hamwe hari ukugira neza iwanje, hamwe hari ukugira neza. Tuvyakiriye twese mu izina rya Yesu. Bado sasa hari ikindi hira higaruke, hari ikindi hira higaruke rero kirakomeye. Ya mbwira umwice witegure kucakira, kirakomeye. Ni paragrafe yasigaye. Mwumve ngene ivuga muri iki Kirundi. Iyi Bibiliya ya kera ntikiza kumvikana neza, nasanze harimo ikirundi ca kera kigoye gutahura. Reka nsome mwumve. Havuga ngo mu burari bwawe handagaza umugisha. Mwumva cyumvikana mu burari. Muri Bibiliya shasha rero, reka mwumve mu Bibiliya shasha ngene havuga ngo aho wewe uciye umugisha urasendanisha. Reka subire nsome. Aho wewe uciye umugisha urasendanisha. Iragaci wawe irakahaca. Nibagikira ijambo ndavuga nti hari ikintu numva mwumfasha, ishengero mumfasha. Tugomba twifurize abungere bacu, mwungere uhoraho aragaci wawe arakahaca, arakahateba. Waransengeye ndakira mwungere arakahaca. Muravyifurije umwungere wacu? Uhoraho azohace, guhera uyu munsi ahace, ejo asubira hace, umwaka wose uhereye ahaciye. Ngo hazoca hasendanisha iki? Imigisha izoca isendanisha. Reka tuvyifurize umwungere wa kabiri. Umwungere wa kabiri arazohaca, arazoca iwawe, kandi ahaciye ngo hazosendanisha umugisha. Ahace kuwa mbere umwaka wose aguma ahaca. Amen. None abo bapastori bo ntimwobibifuriza? Muvyakire mwese mu izina rya Yesu. Aragaci wanyu, aragaci wacu, niwanje arakahaca. Shenge iyo abavyari gukundana ari guci wawe, ariko naho nohaca ntibingana nuko uhoraho yohaca. Ndasavye ahaci wawe, ahace, ahace. Aca bomora vya bindi shetani yubaka, aca sambura. Ninda yifuza kwa haca, ninda yifuza ko yohaca. Naya majambo ya kimani bahezagire. Mana ya Abrahamu, mana ya Isaka, mana ya Yakobo, niri jambo mwami nagushimiye. Iwanje warahaciye, cagihe shetani yari yahubikije warahaciye, cagihe nzanira ubumuga bw'umutima warahaciye, cagihe yagomba kuhashira intambara mbi z'abadayimoni warahaciye. Narabonye uhaca, n'ubu urazoshishikara uhace. Uraca kwa mwungere, uraca kwa mwungere wa kabiri, uraca kuri abapastori bose dukorana. Umwaka uzuhere, nze numva umuntu anyongorera ngo erega yagiye irahaca, ngo erega yaragiye irahaca, ngo kandi yarahaciye ndabimenya. Erega mana hari umukuru aca ahantu abantu bakamenya ngo mbega mwaramenye ko nakaciye harya ahantu, bakaza babona ibintu vyahindutse, bakaza babona umugisha wahaciye, ari umuntu gusa yahaciye. Ariko abantu bose uhereye ku bakozi b'Imana, abavuga butumwa, abadiyakoni, abaririmbyi, ishengero ryose, urazoca iwacu,
urazoca iwacu, urazoca iwacu, kandi niwahaca n'abanyamahanga bazomenya ko wahaciye, natwe tuzogarukana amashimwe mu nzu y'Imana. Urakoze n'ibyo dusabye, kandi nzi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Hanyuma niyahaca rero, icyo mperejeko, niyahaca hari icyo muzoca mukora namwe, muragomba kukimenya. Ndababwira icyo muzokora niyo yahaca, ni bande bagomba kucyumva. Kirabe muri Nehemiya, naco yarakimpaye ngo ndakikubarira. Rero icyo yambwiye ngo ahazoba yaciye uko bizogenda nuku. Nehemiya 10:3-5 havuga ngo, kandi uko umwaka utashe tuzozana mu ngoro y'Uhoraho ivy'imishuzo yo mu mirima yacu n'ivy'imishuzo y'ivyama vyose vyo ku biti vy'amoko yose. Niyahaca azohasiga umugisha, azohasiga umuhezagira, nawe urazocuza mu nzu y'Imana uti ko wahaciye rero. Kandi nubi wanyu yarahaciye, agasanga yarahaciye, ntibyijane oya ko yahaciye rero. Dutegerezwa gukora mu mifuko yacu, muri ya maportemone batubwira, umuntu akavanayo ikintu, nanjye henda gitanze mu izina rya Yesu, kuko yarahaciye. None ko yahaciye nanjye ndatanze ishimwe, nawe uko azohaca. Uhoraho yarahaciye kandi yarasize umugisha, kandi sibigira 10 gusa oya, n'amashikanwa tuze tuyazane mu nzu y'Imana, n'amashimwe tuyazane mu nzu y'Imana, kugira ngo bimenyekane ngo Uhoraho yagize gute, arakahaca mu izina rya Yesu. Imana ibahezage, Imana ibahezage.